niba wumva wishimye vuga yego yego niba wumva wishimye vuga yego yego niba wumva wishimye niba wumva wishimye niba wumva wishimye vuga yego yego la 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 la. Ndaramukije uni Madame Jo wa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uno munsi mbonye Madame Berthe muramwibuka, umwe yadufashije kudusigurira iryugurwa rya televiziyo BCC ya Woman TV. Namubonye ari muri parke anezerewe, ariko arasimbagurika, ari kuri balansoire, ari impande y'ibiti agenda aratwenga. Nibaza ati mbega ivyo bintu nibiki ivyo bintu byashikiye Madame Berthe. Reka rero ndamwegere kugira ndamubaze ivyo bintu, mbega ivyo bintu nibiki mwe mugume mukurikirana iyi televiziyo muraza kumviriza ivyo ari vyo, turaza kubimenya. Ivyo bintu bimunezereye cyane gose araza kubitubwira. Murakoze cyane. Ati Celeste, oh Iveria heze, vive l'été. Oh karero ndamubwire aramutse abanywanyi bose ba BCC ya Woman TV aho bari ku isi hose. Ndabaramukije mwese abantu bose bariko baranyumviriza bo mu mpande zine z'isi. Ndabaramukije cyane, ndabagumbira, ngomba kubabwira yuko ivere yaheze, turiko turigina kazuba harakameze neza. Nimuze mumfashe gutamba no gutazira Imana. Biraryoshe cyane kubona dushitse muri ubu mwanya dushobora kuja muri parke mu biti kugira amazi y'amabalansoire. Twari tuhakumbuye cyane Madame Jo. Twari tuhakumbuye cyane. Bakunzi ba BBC ya Woman TV, nukuri mwiyaboneshe muri benshi. Ngomba gutangura kubazanira amakuru yababa mama yababa fasoni bugurura televiziyo. Nzobazanira vyinshi, muzobona vyinshi muri iki gihugu ca Canada. Nuko rero Madame Berthe, uhejeje kutubwira kunezerewe, uhejeje kutubwira yuko uri kurashima Imana kusubira kubona kazuba, gusubira kwambara impuzu zisanzwe, impuzu zifresher, ni zifresher kabisa, impuzu atari za hiver. None Madame Berthe, abantu batazi uwo munezero, we bakubwiye ivere, wumva iki ivere nibiki? Ivyo bintu bituma ushima Imana kuri kano kazuba. Umuntu akubye ivere, ikaba ari ivere yo ngaha muri Canada twari duhitiyemo. Yari imeze nabi, hari hakanye cyane. Bana tubwira kera ati harakanye ku buryo bavuga bati nguriye nyoko bukwe canke nyoko hajya hanze udashobora no kuja kumutora. Kubera iki? Wacuvaho wakonje. Ibaze rero ukubwira ati nuja gutora nyoko hajya kubera ko hakanye. Rero hagenda harakanyuruka. Uyu munsi rero hameze neza, naje mbona nsenga ntashobora kwambara igipira c'ikigoti canke murazi birato twambara muri hiver binini cyane, n'ibisogisi binini biremereye, ariko ni murabe. None hari abantu benshi bahora biyumvira ati none iyo hageze, urabona nk'ubu iyo turi muri Afrika mu Burundi, je ndavyibuka kera ndi mu Burundi imvura yaguye après-midi twaca dusiba ku kazi, hama twaca dutelefona abashefu tubabwira ati twasivye kubera imvura yaguye. Hari abandi bacavuga ati none ivere iguye, ubuzi bwose muca mu bwugara. Ivere yateye kabanyinshi cyane, bana bato biga mu mashuri, ibikorwa byose ngaha muri Canada birabandanya. Turaja kuzi, turaja gusuma, mbese niyo wacerewe ku kazi barakubaza iyo wari. Navyo bineje bavyuzuye mwibarabara cyane gose, barakubaza ati wacerejwe niki, kuko twese dutegeza gutonda ku kazi. Nukuvuga yuko neje yo kanyaho imera gute nushobora gusiba ku kazi, utegeza kugenda. Aha ni kwa baranyica, uragenda ugakora akazi ugataha, indi kagutuma kuja gusuma, ukaja muri store, ukaja mu magaze gusuma ibyo kudufungura, kuko ntiworeka gufungura. Abana ntiboreka gufungura, uragenda. None ugenda gute Madame Berthe? Hari ibibazo byinshi bahora bibaza, mbega dutwara umuduga gute hakanye
hakanye hoho mu Burundi baratinya imvura yaguye none wowe batwara umuduga gute bigenda gute kugira ushike ku kazi n'ingene haba hameze imiduga yacu barashizemo systeme yuko bayishusha igashuha cyane iyo uguze umuduga rero udashobora gushuha ubwowe utegereza gufuma ureka ukarondera ikarata ukagenda mu mabisi asanzwe agatwara abantu kuko ntushobora gusiba ku kazi ajya amabisi yaratwara abantu nayo nyene yamashusha nukuvuga yuko umuduga wawe waze kudemara urahamagara n'ingoga urizindura cyane kuko haravuga uti yeka ntebe utevye ugasanga umuduga wawe ndushuha nukuri ubugiye mu ntambara mbi intambara y'umukoresha intambara y'abandi kuko ntushobora gusiba canke ngo ucegwe utegeza kuba uri kwisa igihe cyose muri iyo hiver ego kandi murambona abantu benshi bavuga ati utegerezwa kwiha umwanya ukabanza ukadeneja kuko hari gusanga imodoka yakubiswe n'ikineje yafutswe yagize iki none hajya ntibishobora gushika ugacererwa bakaca kwirukana ku kazi nivyo ndakubwiye madame iyo hiver itanguye nimba ahantu wahora uhagenda iminota 15 witegure kuza kuhagenda iminota 45 canke isaha nukuvuga rero utegereza kuvyuka ayo masaha abiri imbere kugira ngo utegure umuduga wawe ushushe umuduga wawe udeneje ukure neje aho hose mwibarabara imbere y'inzu yawe utegereza guca nta mukozi uhemba urabona kera anye niyo tugiye gusuma nkari Burundi hari umuntu twahereza amafaranga sinzi uwo amafaranga agezeho mugatwe je nkiri Burundi twaramuha nk'amajana 200 akagenda yikoreye imizigo akadutwaza gushika mu nzu hama tukaca turondera n'uwundi adukuburira ahantu hose urupangu none ivyo bineje abantu bakoreye amafaranga make muhora mubaronka kugira ngo badeneje imbere y'inzu urantuhengije cyane madame ibyo tubiyaruka kera twebwe ino ibyo turabayeya tukongera tukaba ababoyi tukaba abantu bakora muri jardin tugakora mu biro tugakora hose n'igisirikare turagikora kuko urumva utegereza kubyuka kare byose ukabyikorera ntuhamagara mbese niyo umufasha wawe yoba aryamye ntushobora kwirukanga ngo ngufashe ahubwo uba uri kuramugora kuko nawe aba ariko aritegurira kuja ku kazi kandi canke naho aba yagiye cyangwa ariko aradeneje umuduga gwiwe nawe acerewe atinya yuko bamwirukana deneja gwa bagateneja gwiwe mukahuriza hamwe mukaca mugenda n'abakozi bariho byose uravyikorera yewe mana aba diaspora bari hano baba diaspora nico gituma twama dukomeye nico gituma nk'abagore bajya bavuga ngo amagore ngo ni maboko 1000 ahubwo twenga hano muri Canada ni maboko 2000 kuko ukora byose utarinze kuraba tumufasha ngo ujyatanye byose uba umusoda byose ukabyikorera kugira utishike kare ku kazi erega ari abantu baca bibaza ati none mujyama kubera uriha umwanya wo kuzinduka kuja ku kazi hama bataha muhira ukabanza ugakoropa ukagira vyose ukaraba yuko indya z'abana zahiye ugasiga wogeje ivyombo ari baca bibaza ati none mwe muramujyama amasaha ngahe nangahe atari banga ujya kuryama ngaha muri Canada novuga ngo ni kuri ni sadepa iyo umuntu ashaka kuryama araryama iyo umuntu ashaka gukora igikorwa akagikora nico gituma bakubwira ngo ngaha muri Canada tu as deux choix soit d'être intelligent ou être fainéant de travailler ou de ne pas travailler wewe ni utori kikubona kikubangukiye rero nk'umuntu waje ngaha uri maboko 1000 cyangwa amaboko 2000 utegereza gukora byose kuryama naho hari aho uryama ugasanga wisha ibintu byinshi uraryama amasaha makeyi ntangahe biva kuri wewe uri wiha amasaha yiwawe none oya umuntu mu bisanzwe turavye nk'abakozi bavre abakozi kenshi ku munsi umva mwijoro hageze baryama wibaza ko baba baryama nk'amasangahe Jesse noshobora kumenya abakozi benshi amasaha baryama kuko hariho bamwe aha muri Canada bakora ubuzi bubiri naho aba muri river bwabuzi bubiri canke bungahe bwawe nabwuta none ayo masaha yo kuryama ucuyakura he niwe umenya niwe wimenya ingene uryama abandi nabo hariho abavuga ati baryama amasaha 8 abo baratomboye uraboreka bakaryama hari abaryama amasaha 4 baba batomboye aho uryama amasaha 2
mbese hariho n'utaryama hariho ngo bagenda barasinzira mu buduga ngo bagahagarara bakasinzira nk'iminota 2 bakaca babandanya ngo bagasubira bagasinzira ivyo vyama biriho Madame Jo ngaha muri ibi bihugu twajemwo kurondera ubuzima benshi bama babavugirije ko amasoni baryamye ariko rero aho c'est pas prudent c'est pas prudent umuntu wese amenya ukuntu ari kugira ngo ashobore kumenya ati sishobora kuzoryama mwibarabara canke ngo sinzire mwibarabara kuko uba utari mu Cyongereza bavuga ntuburi safe tegeza kuba wo kwikingira ukamenya uti ndaryama kuko nza gufata urugendo runini canke sindyama nico gituma rero nakubonye umunezero wakwishe ngaha ari no muri balansoire ndabira ari muri balansoire ko sunganya Madame Jo ahubwo nguzunike sha niba wabishobora waza kunsunika ego nukuri urakoze Madame Gode Berthe Washa winjoyinga kaeta kazuba washa kanezererwe kararyoshe cyane Madame Jo nawe uzotora ubundi mwanya tuzojana ahubwo hanyuma nuko uzatorondera niyo tuzoza turaja kugira turorase stress tuvemwo yo muri vere tugende gutembera uje gutwenga ahubwo kwa kigingi ntimuzotangwa ariko urazi ko kigingi bucaza aje mu gihe cyiza ivere yaheze ama depression aratwishe ubu tugira dutwenge tugiye gutwenga Madame kigingi wavyumvise nukuza ukatuvura uje hageze uje twora muri ivere ibi depression vyatwishe witegure tudakize nituzosubira kugaruka kukuraba witegure therapy imwe ya mbere yo biraryoshe basha biraryoshe nukuri rero Imana ibahezagire cyane urakoze kutubwira impamvu unezererewe kano kazuba impamvu aranezerewe rero bakunzi ba BBC ya Woman TV mwiyaboneshe muri benshi mupartage ibi biganiro mu bikwize hose tuzokwama tubaha inkuru nyinshi za Canada murakoze rero Imana ibahezagire Madame Jo bye Madame Jo Aisha Madame turi kumwasha ndabonye umuhungu wawe ye ndamushire muri televiziyo y'abadamu sawa merci